tuzokumviza mbazumwami wacu Yesu ugacuwa musurangiza kwira abakijije bo mw'isi bazokoranira hirya kw'ijuru baja munsi uwo munsi w'imbere azorumva mw'igitabo canditswemo abakijije mu mazina y'abiganje ririmo. urakoze kubw'isezi ry'imbabazi zawe ushishikare kubana natwe muri byose no muri ijambo ryawe mwami Yesu benshi bakizwe urakoze muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. turabaramukije rero mwese aho muherereye kugira ngo kandi twongere dusangire ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri bene data ni iki gihe ubushize twamye tuganira ku ijambo rijyanye no guca mw'irembo. Dushishikare guca mw'irembo. Twararabiye neza hamwe mu isezerano rya kera igihe cya Nowa, aho umwuzure watera. Twarabonye ko ari abantu 8 gusa barokotse, Nowa umugore wiwe, abahungu be 3 n'abakazana biwe. Muri urugero rungano rwose abandi umwuzure w'amazi urabatwara. Turabona igihe cya Loti ko hakize Loti n'abakobwa biwe, hanyuma umugore we nawe yarahindukiye acaba inkingi y'umuriro. Igisagara cyose umuriro n'amazuku birakoroka bivuye mu ijuru biratikiza ico gisagara. Yesu nadutabara. Dushishikare guca yemwe mw'irembo ripfunganye. Hanyuma aho ryari isezerano rya kera turabona ngene bagiye n'Abisirayeli mu kujabuka basubiye iwabo Kanani. Turabona neza ingene bahereye mu bugaragwa kubera ukutumvira Imana. Dushishikare guca mw'irembo ripfunganye. Turabona iki gihe cy'ubuntu, iki gihe turimo cy'ubuntu, ingene Yohana nawe yeretswe abacunguwe bari mu ijuru. Bari benshi mu mahanga yose, imiryango yose, ngo ntawe ushobora kubaharuka. Yesu nashimye. Iryo jambo riraduhumuriza. Hama Yohana umwe muri bo bakuru aramubaza ngo mbega abo bantu bavuye hehe? Ngo umugenzi niwe wobimenye ngo bavuye muri ya mibabaro myinshi ngo kandi bogesheje imvune z'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu nashimye. Ni kino gihe, nicyo gihe abazoba bakijijwe bazoba bari mu ijuru. Icyo gihe bizoba bimeze neza cyane. Ndakwifurije kuzoba urimo muri abo bantu, ayo masinzi bazoba bari mu ijuru. Reka twishimikize kandi turabanaye na titre irabandanya ngo dushishikare guca mw'irembo ripfunganye. Twishimikize ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza nk'ubwanditswe na Luka igice cya 13 turasoma ku murongo wa 22. Dusome 23 havuga ngo umuntu aramubaza ati mugenzi mbega bakizwa ni bake? Nawe arababarira tumushishikare guca mw'irembo ripfunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobora. Yesu nashimwe. N'iri jambo ni Yesu wenyine yabyivugiye bamubajije, ariko ari mu rugendo agiye Yerusalemu aca mu bisagara, niho uyu muntu yabaye curious aramubaza ati mbega bakizwa ni bake? Bene data, Yesu yamwishuye inyishu igororotse imeze neza kandi iri presi. Aramubwira ngo ushishikare guca mw'irembo ripfunganye, ngo benshi bazovyifuza ariko ntibazobibona. Tuvugane gatoyi, mbega ibi biranga iyi nzira guca mw'irembo ripfunganye nibihe? Turavye neza ngaha hariho guca muri iri rembo ripfunganye birasaba by'ukuri bwa mbere ni ukwiyemeza. Kwiyemeza ukamenya irembo ufashe iryo ari ryo, kuko uhushije gatoyi uca wisanga uri muri ya nzira y'igihamo, ryabarabara ryagutse rijana abantu mu mahonero. Bisaba kwiyemeza kandi bisaba guheba amagara yawe. Buri mwanya umenya ko watanguye intambara, kuko abo tunigana saba inyama n'amaraso, tunigana ni n'abakuru n'abafise ububasha.
n'abakuru bari mu kirere, abo nibo tugwana. Ntitugwana n'abantu ubuntu bisanzwe, ariko dutangura kugwana nabo kuko bo baratuzi, barazi uwo turi kudukurikira. Rero ni ukwiyemeza guheba amagara yawe. Turabona ikindi naco ni kudatinya kuvuga Yesu aho uri hose. Reka gutinya kuvuga Yesu. Vuga Yesu Kristo ko yagukijije, hama umushingira intahe. Iri rembo, guca muri iri rembo ripfunganye burya ntibyoroshe. Hanyuma hariho kwiyeza no kwiyeza ibihe byose, kuko iri rembo ripfunganye mu by'ukuri ntugire ngo riroroshe gucamo, rirasaba kwiyemeza. Hariho ibimenyetso bikuru biranga umuntu ari guca mu irembo ripfunganye. Hariho icyambere ni urukundo, kugiranira urukundo n'abantu bose. Mu cete cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto 13:2 yarabwirije n'urukundo. Ibi ni vyerekana ko umuntu ari guca mu irembo ripfunganye, ariko imbere ya byose ubanza kuba warihanye ibyaha. Icyambere muri byose nuko warihanye ibyaha, ukemera gukurikira Yesu. Bwa kabiri hariho imbabazi. Turasoma muri Luka 6:36, imbabazi, kugiranira imbabazi, kuko ngo hahirwa ugirira imbabazi ngo nawe azozigirirwa n'Imana. Kuko utagira imbabazi nawe ntazoharirwa. Hariho ukwizera, Mariko 10:51, ukwizera, kuko uwandikiye Abaheburayo yavuze ngo kuko dukikijwe n'ivyabona. Ukwizera ni ikintu gikomeye cyane, kuko ari ivyabona bidukikije bisaba ko twama tugira ukwizera, tukamenya, kuko ukwizera ngo nukumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya. Uno wandikiye Abaheburayo, ukwizera kumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya. Hariho kwiyeza. Abaheburayo, wandikiye Abaheburayo 12:14, kwizera. Kwizera no kumenya rwose. Ukwizera no kumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya. Ukwiyeza naho bisaba ko umuntu yama yiyeza iminsi yose. Kwiyeza iminsi yose, kuko tuzorinda, inzamba izorinda ivuga, tukirondera kuguma twiyeza ibihe byose, kuko icyo kirakomeye cyane mu bijyanye n'ikiranga iri rembo ripfunganye. Bisaba ko umuntu ashishikara kwiyeza. Hariho kuzura mpwemu yera, kugendeshwa na mpwemu yera. Jambo ry'Imana tubwira ngo mugendeshwe na mpwemu yera, niyo mutazoshitse by'akameremere kandi kipfutse. Niyo turabisoma mu cete Pawulo yandikiye Abigalatiya 5:16. Bakundwa n'iri jambo, kuko benshi bibaza ngo ariko baraca muri iryo rembo ripfunganye. Turabona Yesu aho yavuga nyene muri ubutumwa bwiza kwanditswe na Luka 13:26, ngo niho muzotangura kuvuga muterega twarira twanywera imbere yawe, kandi wigishiriza mu nzira ziwacu. Hano bazovuga bati mwami gatwarira twarasangira nawe. Harimo abandi bazovuga ati twebwe twaraca mu irembo rifunganye kuko twarakora ibitangaza mu izina ryawe. Ariko si abandi bazovuga bati twarakoze ibitangaza mu buryo butandukanye, twarasenga, twirirwa mu rusengero, ariko ugasanga abantu bitanze ubufuti, barazi gukurikira inzira neza. Ariko ngo Yesu azobabwira ati ndababwire sinzi iyo muvuye, mviraho mwankora biziramwe simbazi. Ngo hano hazobaho kuryana amarira no kuryana insya za menyo, aho muzobonera Aburahamu na Isaka na Yakobo nabo bwishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana, namwe muhindiwe hanze. Yesu nadutabara, kuko guca mu irembo rifunganye bisaba kwiheba.
uwibaza ko ariko araca mu irembo ripfunganye bisaba kwamasuzuma no gusuzuma inzira ziwe. Mbega ibyo avuga nibi? Mbega aganira gute? Mbega yiyumvira gute? Mbega afata umwanya ungana iki uko ari kuvugana n'Imana? Yesu nadutabara. Naha rero amaherezo yo guca muri irembo ripfunganye nuko tuzokumva inzamba. Dusome icete Paulo yandikiye abitesalonike, turasoma ku murongo igice ca kabiri turasoma hajya ku murongo wa igice ca kane, murabitunga igice ca kane ku murongo wa 16 havuga ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguriye n'ijwi rirenga hamwe n'akama k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere. Yesu nashimwe. N'iri jambo ry'Imana ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza aranguruye n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru. Aho tubisoma mu cete ca mbere candikiwe abitesalonike 4:16. Yesu azoza, inzamba izovuga. Abaciye mu irembo ripfunganye nibo bazokumva inzamba. Abaciye mu nzira y'igihamo ijana mu mahonero ntibazokwigira bayumva, ariko bazomenya ko ishengero ryamaze kuduga. Niho twese tuzoterwa tugasanganira umwami Yesu mu kirere, mu bicu. Yesu nashimwe. Rero ndakwifuriza guca mu irembo ripfunganye. Ko guca mu irembo ripfunganye no kugira urukundo, no guharira, hama no kwizera, no kwiyeza, kuzura mpwemu yera, kugendeshwa na mpwemu yera, guheba ibikorwa byose birangwa na kameremere, ishari, igono, inzigo, ukwipfuza, ikeba, ubusambanyi. Ibyo byose bijanye na kamere kubiheba. Yesu nadutabara. N'iri rembo ripfunganye risaba kwiheba, kudasubira mu bikorwa vya kameremere, kutaja mu bindi bikorwa bibi by'umwansi, kumenya uwo turiko turanigana ko atari inyama n'amaraso, ko tunigana n'impemu mbi n'abakuru bakomeye. Tugashishikara guca mu irembo ripfunganye kugeza turindiriye aho inzamba y'Imana izovugira. Yesu ndashimye. Reka turangirize hano, ariko turabipfurije guca mu irembo ripfunganye. Kandi mumenye muri iki gihe cy'ubuntu Yohana yeretswe ari benshi waramasinzi, bavuye ku migabane yose y'isi, mu ndimi zose, bahagaze bari imbere y'intebe y'Imana banezerewe. Yesu nashimwe. Nabo baciye yeretswe bazoba baraciye mu irembo ripfunganye. Nico gituma natwe dutegerezwa gukora ibishoboka byose, yemwe tugire inyota yo guca mu irembo ripfunganye kugira ngo tuzoshike iwacu. N'iri jambo ry'Imana rivuze ko twosangira. Mwami Imana atugirire neza.